Nshuti namwe bagenzi muri ko muradukurikirana muri biganiro bitubwira ivyo muririmbyi n'umugabo wo kuririmba turabaha ikaze. Amazina nkaba nitwa Jolinde wayo, tukaba tugiye kubashikiriza ikiganiro twashikirijwe n'abakuru barongoye umugwi mukuru wo ukorera mu rushengero rwa FECABU mu KINAMA, bakaba bariko bategura igikorwa kidasanzwe cyo gushira ku mugaragaro indirimbo zabo. Tukaba dufise bamwe mu bakuru barongoye uwo mugwi, bakaba bagiye umwe wese aridondora aratubwira izina ryiwe, atubwire n'igikorwa akora muri uwo mugwi. Ibamfu rwanje ndabona umushinga ntahe aratubwira izina ryiwe, atubwire n'ico akora. Ego murakoze kuduha ijambo. Muri make mu mazina yanje nitwa Nahimana Fidele, akaba ari jewe sanzwe ndongoye umugwi mukuru Chorale Shalom hano muri FECABU KINAMA. Turaguha ikaze mukuru urongoye uwo mugwi. Iburyo bwanje nkaba ndi kumwe n'abandi badamu babiri beza bashajije. Ndabaza umwe aratubwira izina ryiwe yongera acatubwira n'icajejwe muri uno mugwi. Ego murakoze kumpa ijambo. Muri make nitwa Sinzingayo Françoise, ngaba nticegera c'umukuru wa Chorale Shalom. Yesu abahezagire cyane. Arakoze cyane uyu mudamu no nicegera, bisigura yuko ari we afashanya ibikorwa n'uyu mushinga ntaye. Turafise uyundi mudamu ngaha aratubwira izina ryo natubwira ico akora. Murakoze kumpa ijambo. Nkaba nitwa Nshimirimana Imakire, nkaba njejwe igikorwa c'ububisi muri Chorale Shalom. Murakoze. Barakoze cyane abatumire bacu. Nkuko mwamaze kuvyumva, hano turi kumwe n'urongoye umugwi, turi kumwe n'icegera ciwe, tukaba turi kumwe n'umubitsi ari we Imakire. Turabaha ikaze. Hama tumvise yuko hari ibikorwa muri ko murategura. Mbega umugwi twumva gusa yuko ukorera mu rushengero rwa FECABU mu KINAMA. Mbega umugwi witwa gute? Ko turumva amazina menshi y'imigwi, uyu wanyu woba witwa gute? Murakoze. Twebwe umugwi wacu n'umugwi mukuru usanzwe ukorera hano mu ishengero rya FECABU mu KINAMA. Hanyuma uwo murwi nyene tukaba twarawutoroye izina bivanye n'ihishurirwa rivuye mu ijuru. N'umugwi uvugwa witirwa amahoro canke Shalom. Murakoze cyane. Nkuko muri ko muravyumviriza, tukaba turi kumwe n'abarongozi b'umugwi witwa Shalom. Hama nongere mbaze icegera c'urongoye umugwi, mbega kugira ngo miyumvire gushira ku mugaragaro indirimbo, kuko benshi baravyiyumvira muga bigaherera mu nzira. Mwege mbega vyaje gute? Nihishurirwa mwakuye ku Mana mwe mu yabagenda babwira ko hageze ko muzisohora canke bimeze gute? Ego mu bisanzwe ni nk'Imana yatwiyeretse. Twari tufise ibihe birebire twitegura, ariko gikuru twarasenze Imana kuko nihishurirwa nk'ingabire ziri muri twebwe dushaka gushira habona, tubwira abantu ubutumwa, twamamaza. Nuko turi abantu turi Chorale Shalom yo mu rushengero, ariko rero dushaka gusohora ubutumwa isi yose bumve ko Imana ikomeye, bumve ko Imana itabara. Ego nihishurirwa ryavuye ku Mana, na cyane cyane tubikesha amasengesho. Barakoze cyane. Muravyumva yuko intumbero yabo yo gushira ku mugaragaro iz'indirimbo ari ukugira ngo bataguma muri FECABU KINAMA gusa, ariko ko n'amakungu yose yumva ubwizigirwa no kugira neza kw'Imana, ko Imana yacu ihoraho, hama bagakizwa biciye muri izo ndirimbo. Ndabaza umwanditsi mubitsi, mbega iyi album mugiye gusohora igizwe n'indirimbo zingahe? Mbega zose zirabona canke hari izibona na zimwe bita audio, zimwe zivuga gusa? Yego murakoze. Iyi album twayitaziriye nagiriwe neza na Yesu, kuko twiyumvira ivyo Imana yatugiriye, aho Imana yadukuye, tuca twitazira nagiriwe neza na Yesu. Ni album igizwe n'indirimbo 6, zose zikaba zibona. Twabonye uko vyoba byiza ko tuzishira ku mugaragaro, abantu bose bazimbone, isi yose izibone, abari kure n'abari hafi, bakugira ngo bagarukire Imana, hanyuma Imana ibiyereke, Imana ibagirire neza nkuko natwebwe yatugiriye neza. Murakoze. Barakoze cyane. Hama harakantu nciye nibuka,
mu myaka yahera naje navutse ndavyumva yuko hari indirimbo mwari mwigeze gusohora umengo yari uyu mugwi nyene, mbega mugabo nkibuka yuko izo ndirimbo zari zitabona, ndabaza icegera mbega nizirya ndirimbo nyene mutuzaniye gushasha canke n'izindi mwongeyemo? Mu bisanzwe ni indirimbo shasha, ni indirimbo shasha, bijya bihe byararenganye ariko ubu turi mu bihe bishasha. Ni indirimbo shasha, ni hishurirwa rishasha Imana yaduhaye, kuko abana b'Imana nabatera baje imbere. Yego nazo nyene tushobora kuzibagira, hari imwe twashizemo muri za ndirimbo za kera twasohoye iza audio, ariko nitwe bwasohore izibona. Ubu niho twashize ku mugaragaro izibona n'izindi shasha. Hakaba harimo n'izindi audio twamaze gutego turategura ko tushaka igikorwa ko cyobandanya. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane abatumire bacu ku muco bariko baraduha kuvyerekeye igikorwa bariko barategura. Ndabaza umurongozi, mbega murongozi urazi iki gikorwa ndazi nticoroshe kandi si cabose. Hariho benshi baciyumvira mugabo kazorindira ko kija mu ngiro bikanka kandi atari kugo babishaka. Mbega nizihe ntambamye muhura nazo mu gihe muriko murasohora indirimbo, mu gihe muri mwivyo mu studio hehe? Je nta buhinga ndabifisemwo, ariko nizihe ntambamye mukunda guhura nazo muri kino gikorwa? Murakoze. Byukuri nkuko mubivuze, ibikorwa nk'ibi ntibibura kudahura n'intambamye nyinshi, bivanye na cane ku mibereho ya twebwe ubwacu. Gasanga uko twifuza gukora uyu munsi ejo bikaba bihindutse, ariko hamwe n'ivyo no gusenga cyane. Byukuri nta gikorwa na kimwe kidashaka kujya ku mugaragaro. Nico gituma nimba ibitubikoze ubunyene nuko byari muri twebwe, kuko nihishurirwa twari twararonse, hanyuma turasenga kugira ngo ejo cyangwa hirya yejo bitebuke dushike kuihangiro nk'iryo twiyemeje. Byukuri nkuko mibivuze, harabamwe intambamyi byukuri, ariko hamwe n'ibyo no gusenga nta kintu cyose kitabura inyishu. Nkuko mushikanje hajya bivuze ati iyi album tuyitiriye nagiriwe neza, kuko uko kugirirwa neza nico Yesu yadushizemwo kugira ngo natwe duheze tubwire benshi, tubabwire tuti nubwo hari ibibazo ariko Yesu yaje kugira ngo atugirire neza. Niryo hangiro ry'ibikorwa cyangwa nibwo butumwa bwiza tugiye kuzohereza abenshi bumve yuko bakwiye kurema, kuko ari watugiriye neza, nawe si uwundi ni Yesu Kristo umwami wacu, ariwe twamamaza. Murakoze. Murakoze cyane. Muramaze kumva yuko album yitwa Nagiriwe neza. Mbega nawe urashaka kuba wogirirwa neza, kazuze kwifatanya nawe bene data. Hari ikindi kibazo nashaka kubaza umubitsi, mbega iyi concert izoba ryari? Azoba ari tariki zingahe, ukwezi kwa kangahe, muzoyigirira hehe? Utubwire umwanya, umunsi, tariki, kugira ngo n'abari kure bariko baradukurikirana bari mu bihugu vya kure bamenye n'iryari bazokatisha amatike kugira ngo baze kwifatanya namwe mu munezero. Yego murakoze. Iyo konsere izoba itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri isaha 8, tukaba tuzoyigirira nga ku ishengero rya FECABU KINAMA. Tukaba turonse n'akanya keza kugira ngo dutumire mwese, abari kure abari hafi, turabatumiye mwese kugira ngo muze gufatanya natwe muri uwo munezero wo gutazira Imana. Umwami Yesu abahezagire. Arakoze cyane. Hari ikindi kibazo nagomba kubaza icegera, mbega abazoba mwadutumiye, mbega rero abazitaba iyo concert azoba ari gushira ku mugaragara indirimbo muravyumva, bazoza bitwaje iki mu ijambo rimwe? Tuzokwitaba concert hama muzoduhako ku masede tuje kuraba muhira y'izo ndirimbo mwasohoye, canke zizoba ziriko zigurishwa? Bimeze gute? Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe izo ndirimbo murazi gusohora indirimbo ko bitwara uburyo burebure cyane, bitwara amafaranga menshi, turakora tukaruha mu gushyira ahabona hagaragara.
sukuzizana ngo tuziha abantu ku buntu, ariko tuzizana kugira tuzigurishe abantu bagure, hama natwe tubandanye igikorwa cyo gutera imbere, kuko nitwobandanya ata buryo, kuko aho tugeze dushaka ko twobandanya dutera imbere, hama Yesu abahezagire. Murakoze cyane. Hama tukaba tugiye gusozerera kuri kano kabazo, ndabaza umwe wese muri aba batumire bacu, mpereye ku mukuru arongoye umugwi, mbega nakamakahe canke nakajamba kahe utekereye abariko baradukurikirana bafise inzara n'inyota yo kuza mu ico gikorane, ni ikihe kintu gishasha bazohakura, nihe migwi mwatumye izifatanya namwe, akajambo woshikiriza? Murakoze kuri mwebwe muriko muratwumviriza, by'ukuri dufise umunezero udasanzwe wo kuri uwo munsi. Wewe mukundwa wifuza kuza kwifatanya natwe, ikintu ca mbere umenye yuko uzoharonkeraho uburuhukiro. Ca kabiri nuko uzogirirwa neza biciye mu majambo canke mu mpinyanyuro z'indirimbo, kwijambo rivuga ati nagiriwe neza. Si ico gusa, uzokumva yuko uremye, uzokumva yuko uronse kuruhuka mu mutima wawe. Turaguha ikaze kugira ngo uzoze wifatanye natwe, dusangire nawe umunezero udasanzwe kuri uwo munsi. Akarusho karahari kuri wewe, kuri jewe, kuri twese. Murakoze. Ego turahaye ikaze inshuti zacu bakundwa, turabakunda cyane kandi je turizeye ko mudukunda birenze, kandi tuzohezagirwa hamwe. Ico tubatekere turazi ko muzoruhukiraho, kuko ijambo ryacu rivuga nagiriwe neza muri Yesu, no kugirirwa neza muri Yesu n'amahoro. Ndazi ko muzoharongera amahoro, ndazi ko muzoharongera umugisha, ndazi ko muzohakura vyinshi birengeyeho. Yesu abahezagire. Ego najico no babwira, turabaha ikaze kubera kuri uwo munsi muzoronka byinshi, ari byinshi muzokunguka mu buryo bw'impwemu biciye muri izo ndirimbo. Rero turabasaba mwese muzoze, ntihagire n'umwe azoba umuhombe, kuko hazoba kugirirwa neza, hazoba kuronka amahoro, hazoba no kuremuruka biciye muri izo ndirimbo. Umwami Yesu abahezagire. Murakoze cyane, mwariko mukurikirana ikiganiro kibabwira integuro z'ibikorwa byo kuririmba. Hama twari kumwe n'abarongozi barongoye umugwi Shalom ukorera mu rushengero rwa FECABU mu KINAMA, aho bazoshira ku mugaragaro indirimbo zabo ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri. Hama murazi yuko kino gikorwa kitoroshe, kuvuza umuziki, kuja muri studio, ivyo byose bisaba uburyo. Tukaba duhamagariye inshuti namwe bagenzi mwifuza iterambere ry'uyu mugwi ko muzoza mwitwaje uburyo bwanyu n'ibisabwa byose, kugira ngo muze mubafate mu mugongo, ijambo ry'Imana rishuze gushika kure, benshi bakizwe nk'uko mwumva intumbero yo gushira ku mugaragaro indirimbo zabo, yuko ari kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamare rishike kure, hama benshi baze kuri Yesu. Hano mwari kumwe na Ry-Ímana nariko ndabashikiriza kino kiganiro, kikaba ari kiganiro kizorushuzaho kubashikirizwa uko ibikorwa bikwiye bikurikirana by'umuririmbyi n'uko ngene akora igikorwa ciwe. Hama kuri mwebwe muriko muradukurikirana, nimba igikorwa cagufashije vy'ukuri, ucufyonda kuri like kuri iyo link nyene ya FECABU KINAMA, hama uhejeje gufyonda kuri like kugira ngo ibiganiro uko bikurikirana kuri chaîne bizoze bigushikira, uca wiyabonesha. Chufisonda kuri subscribe canke sabone, ivyo bica bikorohereza yuko ikiganiro tuzadushikiriza kiza kigushikira vyoroshe. Mwakoze kudukurikirana, naho ubutaha mwarahezagiwe cyane. Reka tubashimire inshuti n'abagenzi mwafashe umwanya wo kudukurikirana. Hama akaba ari ganiro bizosubizaho kuguma bishikirizwa hano nyene kuri link ya FECABU KINAMA. Nimba wafashijwe, nimba wahezagiwe, nimba vyakugiriye akamaro, ntiwibagire kugira j'aime aliyo like. Hama mukaba mutukurikirana kuri Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, n'ahandi hose imihora, aho hose ukoresha FECABU KINAMA. Ugire sabone canke subscribe kugira ngo ibiganiro uko bizoza bishikirizwa bizoza bigushikira tankomanzi, bishobotse ugire share kugira ngo n'abagenzi bawe n'abandi ijambo ribashikire, hama nabo babone gufashwa. Murakoze.